Mu ntambara ya kabiri y'isi yose mu karere ka Pacifique abayapani barabica bigacika mu kwigarurira ibindi bihugu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1931 ubuyapani bwigaruriye intara ya Manchuri mu gihugu c'Ubushinwa, ndetse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1937 bafata ingingo yo kwigarurira Ubushinwa bwose. Leta zunze ubumwe za Amerika zaciye zifatira ibihano abayapani ndetse babategeka kuva muri ivyo bice byose, ariko abayapani barabandanije bigarurira Indochine n'ibindi bihugu byinshi, ndetse banataka n'ingabo z'abanyamerika n'abongereza zari mu gace ka Pacifique, maze intambara bifashe indi sura. Kwigenekerezo rya ndwi Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1941 ubuyapani bwarashe ubwato bw'abanyamerika i Pearl Harbor mu mazinga ya Hawaii. Ibi byatumye Amerika itangaza intambara yeruye ku gihugu c'Ubuyapani. Ico gihe abayapani bari bakaze kubera ko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1942 bigaruriye Philippine, Hong Kong, Malaysia, Singapore na Birimani. Intambara yarabandanije kugera ku itariki zitandatu z'ukumunani umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1945 aho ingabo z'abanyamerika zakoresha ibigwanisho ruhonyanganda ku bisagara vya Hiroshima na Nagasaki. Ibi byatumye abayapani bamanika amaboko, ndetse n'intambara ya kabiri y'isi yose ibirangiriye ngaho. Ariko muri ibi bitero by'ibigwanisho ruhonyanganda hari umugabo yarokotse amabombe yose uko ari abiri. Muri iyi video turaza kumviza uko byamugendeye. Mu gitondo c'igenekerezo rya gatandatu Myandagaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1945 mu masaha ya 2 mu gisagara ca Hiroshima, nkuko bisanzwe mu bihe byose by'ici izuba ryazindutse rirasa, abantu bariko baraja ku mirimo. Muri aba bantu harimo umugabo yitwa Tsutomu Yamaguchi, umu engineer w'imyaka 29 yakora mu gisagara ca Nagasaki, akaba yakorera uruganda Mitsubishi Industries. Ico gihe yari mu rugendo rw'akazi rw'amezi 3 mu gisagara ca Hiroshima. Urugendo yari yatanguye mu ntango z'ukwezi kwa gatanu. Uwo musi wari umunsi wa nyuma wo gukorera muri ico gisagara ca Hiroshima, ndetse akaba yaranazindukanya akanyamuneza kadasanzwe ko kongera kubonana n'umuryango wiwe mu gisagara ca Nagasaki. Mu gihe rero yaragiye gusezera abo bakorana ku kazi, yumvise indege ivuza urwamo rwinshi. Aravye mu kirere abona hari ikintu kiriko kirakoroka kiva mu ndege. Mu masegonda make yakurikiye ikirere caka umuriro, haza umuyaga mwinshi uramuterura umutarikiriza kure cyane, ahita aratubwenge. Ako kanya leta zunze ubumwe za Amerika zari zejeje kurasa ikigwanisho ruhonyanganda, ikibombe cyarekowe n'indege B-29 Enola Gay, bakaba bari bakibatije izina rya Little Boy, bisigura agahungu gatoya. Ariko nubwo kari gatoya ni kari gasuzuguritse kubera ko kare ku ingufu zihambaye zingana n'amatoni 15,000 ku bipimo vya TNT. TNT kikaba ari igipimo akunda gukoresha mituruka y'ibintu na cyane cyane bigwanisho. Mu masegonda make yakurikiye iryo turika, ubuzima bwasa n'ubuhagaze mu gisagara ca Hiroshima ahatewe ico gisasu. Ubushuhe bwagera ku madegrees Celsius 4,000. Ibihumbi n'ibihumbi by'abagore, abana, abagabo bari begereye aho ico gisasu caturikiye, bazigiye mu masegonda makeya batanamenye n'ivyabaye. Gushika ku birometero 2 uvuye aho ico gisasu cari caguye, umuyaga wuzuye ubumara wagenda ku muvuduko w'ibirometero 800 ku isaha, wagurura ikintu cyose ushikiriye, inzu, ibitarugwa, ibiti, amabuye, byose wagendura kukumba. Hakiyongera n'umuriro waciye wadu kugendura turi iby'umuyaga waba wasigaje. Igisagara ca Hiroshima cari gihejeje gucika umunyota. Mu ndege B-29 Enola Gay yareheje gutera ico kibombe, umudereva Bob Lewis yabibona ari hejuru, maze atangira kwicuza avuga ati, mana yanje, ibi duhejeje gukora n'ibiki koko. Kuri President Harry Truman ivyo kwicuza ntivyari birimwo, ahubwo mu ijambo giwe yagize ati, twagira tubamenyeshe ko indege ya Amerika yateye igisasu kirimbuzi mu gisagara ca Hiroshima ku birindiro by'abayapani, kandi mu gihe Ubuyapani butomanika amaboko bwitegurira imvura y'amabombe aturutse muri leta zunze ubumwe za Amerika. Tugaruke rero kuri Yamaguchi, wa mugabo yari yataye ubwenge, yaratinze arakanguka maze abona hose hari umwijima. Uyu mugabo ibyari bihejeje kuba nta na kimwe yatahuye. Ifurufumbi ryatewe n'iriturika ryatumye imishwarara y'izuba idashobora gushika hasi. Ikirere cyari cuzuye uburozi
no guhema byari bigoye cyane. Imvura y'uburozi yari yuzuye ubumara bwatewe n'amapartikire radioactive yatanguye kugwa maze iteza ikibazo ku bari bacitse ku icumu. Yamaguchi yari yakomeretse cyane umubiri wose n'isura yiwe yahindutse. Yakomeje arandara hamwe yakorera kuri rwa ruganda Mitsubishi, maze hasanga abandi babiri, Akira Iwanaga na Kuniyoshi Sato, nabo nyene bari bakomeretse cyane. Bafashe akayira baragenda, aho bagenda baraca ibyo babona byari biteye ubwoba. Bageze ku ruzi Ota batekwe n'ubwoba kubera ko haba mu mazi canke ku nkengera z'ugo ruzi babona ibisigarira by'imibiri y'abantu bazigijwe na cagisasu. Bakomeje urugendo bagera ku gituro c'amatrain, maze Yamaguchi yinjira train irimwe indembe nyinshi zari zakomeretse bikomeye. Bariko bagerageza guhunga Hiroshima yari yabaye nk'ukuzimu k'umuriro udahera. Yafashe urugendo rumushikana Nagasaki muhiriwe mu gisagara cari ku birometero 300 uvuye mu gisagara ca Hiroshima. Yageze Nagasaki mu gitondo c'itariki 8 z'ukwezi k'umunani. Akihagera yatwaye kwa muganga kubera ko yari yarembye cyane, afise ibikomere byinshi, uburibwe bukomeza kwiyongera ndetse atangira gushuha umubiri wose. Uwamubona ntiyashobora no kumumenya kubera ko isura yiwe yari yahindutse. Abaganga bahejeje kumuvura yumvise atoye kamitende, acaja muhira kuraba umuryango wiwe. Ageze muhira bibwiye ko babonye umuzimu kubera ko bibaza ko atakiriho. Bukeye ku itariki 9 z'ukwezi k'umunani ku isaha 5 z'umurango, Yamaguchi yarabyutse arandara aja ku biro bya ya entreprise Mitsubishi yakorera. Umubiri wiwe wari wuzuye amapansuma, ariko yashaka kubonana n'umushefu wiwe kugira amwiganire ibyamubayeko. Ageze kuri entreprise yatangiye kwiganira bari ngaho. Amagogo yaboneye Hiroshima ababwira ko igisagara cyose cabaye umuyonga mu masegonda makeya. Umushefu we yanse kuvyemera, amubwira ati kuri ububeshi ngaho nta gisasu kimwe cyose ambura igisagara cyose. Yamaguchi akigerageza kubasigurira neza ibyabaye, bumvise ugwamo gukindi kintu gituritse neza ibyari byaraye bibaye Hiroshima nibyo byari byongeye kubi Nagasaki. Amerika yari hejeje kuhatera ikindi kigwanisho ruhonyanganda. Uwarushe ntaruhuka. Yamaguchi yarazi ko yarokotse, none ngigira indi bararyongeye kugwa aho yari yahungiye. Aha hantu bari hari ku kilometero kimwe gusa uvuye aho igisasu cari caguye. Iki gisasu bacise Fatman cari gikaze gusumba Little Boy, kimwe cari catewe mu gisagara ca Hiroshima. Yamaguchi yirutse ahungira mu nzu yo hasi, bya bipasuma byose biramuvako, ibikomere byongera kuba bishashe. Haheze umwanya yaratashe muhiriwe, maze inzara yirondera arayibura kubera ko yari yacitse umunyota. Ariko kubw'amahirwe umuryango wiwe wari winyegeje mu mwobo, bituma barokoka igisasu ca Fatman. Yamaguchi yakomeje kuremba adashobora no kujya. Uko imisi yagiye irahera yagiye aratora mitende, ibikomere byanduruka birakira. Ariko nubwo yarakize ku mubiri ntiyigeze akirihungabana yatewe n'ivyaciyemo. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 Yamaguchi yarashaje ngo uyu ngaha yicariye muri salo mu gisagara ca Nagasaki. Yatanguye kwandika, maze yandika igitabo c'impapuro 90 asigura umuriro udahera yaciyemwo mu bisagara vya Hiroshima na Nagasaki. Mu mwaka w'igihumbi 1945 mu myaka 60 yose yari iheze, nta numwe yari yarigeze abwira ivyo yaciyemo. Ariko hari ikintu cahinduye byose, yumva ivyamubaye ko byose ategerezwa kubivuga. Mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2000 umwana wiwe yahitamye n'ingwara ya kanseri. Yamaguchi yarazi neza ko ari ingaruka z'ivyo bigwanisho ruhonyanganda byatewe umwana we afise imyaka 5. Ibi rero byatumye afata ingingo yo gushira mu nyandiko ibi vyamubaye ko byose. Yafashe ingingo yo kwigisha amahoro agwanya ikoreshwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda. Uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2000 yafashe urugendo rumushikana New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari yatumiwe kugira ashikirize ijambo muri ONU. Agishika ku butaka bwa Amerika, muri we yumva ko ari ku butaka bw'umwansi. Ntihigeze ahimba bazirete ya Amerika kuba yisha inzira karengane isambura Ubuyapani ikoresheje ibigwanisho ruhonyanganda. Mwijambo giwe yavuze ati, hari umugani w'Abayapani uvuga uti ikintu kibaye inshuro zibiri zose kizokongera kuba ubwa gatatu. Ariko ntaraswa ry'ikigwanisho ruhonyanganda rigira gatatu.
rikwiriye kubaho. Yarinze yitaba Imana ahimiriza isi kutongera gukoresha ibigwanisho ruhonyanganda, yigisha ko abantu boshira hamwe batitaye ku rukoba canke iyo bakomoka. Nubwo yararembye ari ku musego agwaye kanseri y'umushishito, ntiyahagaritse urugamba rwo kwigisha amahoro n'urukundo ku isi yose. Yakomeje gutanga ama interview nubwo yaba ari ku musego, kandi akishura n'ama emails bamurungikira. Ku igenekerezo rya mbere Nzero umwaka w'2010 yazize kanseri y'umushishito amaze imyaka 93. Imbere yuko yitaba Imana yaraherutse gutanga ijambo kuri televiziyo ati isi yose iyo tuva tukagera, umuntu wese ahari hose, twese hamwe twiyamirize ibigwanisho ruhonyanganda, duharanira amahoro n'urukundo. Ibi biruko mu gihe inyuma y'ivyabaye Hiroshima na Nagasaki ibihugu by'ibihanganye byakomeje kugwiza ibigwanisho ruhonyanganda. Uno munsi tuvugana igihugu cy'u Burusiya nico kiza kwisonga mu bigwanisho ruhonyanganda, aho giharurwa kuba gifise ibigwanisho ruhonyanganda ivyo bitama ogive nucléaire bigera ku 5500. Hagakurikira leta zuzumwe za Amerika, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubuhindi, Pakistan n'ibindi. None ni kubera iki bakomeza kugwiza ibigwanisho ruhonyanganda kandi bazi neza amabi yavyo? Birashoboka ko umunsi umwe ikindi gisasu ruhonyanganda kigira gatatu kizoshobora guterwa mu gisagara kanaka. Wowe uravyumva gute? Fyonda like, subscribe canke follow, hanyuma dusubire mu bindi biganiro.